umva ikintu twahurije ko na Mimi muco mfa n'abantu benshi cyagutera uriya Mimi nawe ukuntu ameze jewe no gukunda amafoto nyene mbafise impamvu twifotozanya n'umuntu Fanny témoignage yihuta numva exemple plutôt Fanny na Liberi twarakoranye gushika muri 6 mois oya 4 mois atafoto dufitanye kandi waruje muri film uvuga ati abantu ndabemera none se umuntu nibo nyane ravuga ati nje gutwi naho nyane ndibuka umunsi twifotoza twari kumwe na Fanny na Liberi na Sabasi sindibuka umuntu yazanye ide barambwira ati ngo twifoto njamo ndavyumva rero jewe nakubwiye n'ubu nohura na son excellence sukwiyemera canke iki mugabo ataki ntware turimwo nzogaruka kuvyongora kuvuga ati dadi wacu mpagafoto ushaka nyene ifoto ibiri yizana ndababwira ati jewe na president twari muri kabisa yes Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV mva mukagenda ndetse muri benshi muri kwikena ndetse mwana dukunze ariko kandi mwana dukundira ibikorwa byacu. Amazina je ni Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungo, Loving Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashara fashije, Mr. Adonke, Sharpman, Lion in the Jungle, Dollar Boy, all from Star TV, all from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody now. I can't love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job. Only my job. Bavuga ati Fashara fashije kwera ko twese turinga kwera twafashije avaduganye la guerre extérieure ndibaza mutegerezwa kuganya à l'intérieur d'abord et puis à l'extérieur c'est après no munsi mwambwa Star TV n'umunezero dasanzwe kwera ko inyuma y'igihe kitari gito tutabonana bivanye n'akazi kenshi yararimwo ariko kandi twasuye turamugarukana kandi mwambwa Star TV ni famille yacu we are together the family rumva umuntu ari famille yawe kiragoye kumuta kiretse yo yivye ubarashora kumuca mu muryango canka agakora ibintu umuryango utemera hari abantu bavuga ati unyara tuvuyemwo agiye gukora bino turakijijwe agiye kunywa inzoga turamuciye mu muryango ivyo dukora sivyo akora turamuciye mu muryango ariko bene twamuciye mu muryango kwera ko akora ivyo umuryango ukunda cyane reka tumwakira bamwita Muco canke Inarijera mu ba cinéaste dufise bakoze cyane umwaka wa 2025 mu ba cinéaste babiri ba mbere bakoze cyane kuruta abandi no mwigema arimo ku ruhande rwanje nije ndabivuze si ubivuze mutaza kuvuga ngo uje navuze ngo nawe muri byo wibaza Muco meze neza meze neza yes nkuko bisanzwe rero reka tumwakire kandi Muco karibu cyane nyuma y'igihe kitari gito tutako turakorana ariko uri mu kazi kose karibu cyane ngwa Star TV murakoze kunyakira umeze neza Muco meze neza akusa neza ukuntu wazanye agapoka ameze ukuntu fise no dusoni udusoni twabaye twinshi isako y'umuntu afise isoni isoni yabaye nyinshi rira guteye isoni mwana sha nta numwe nyane mba nigirishije nkabona ntibikunda okay hama meze neza murakoze kunyakira nezerejwe no kuba hano duswe kandi tuganire ibiri ngombwa nibitari ngombwa ibitari ngombwa byose turabishira ibikenewe nibidakenewe byose nyane turabishiramwo murakoze rero nezerejwe no kuba hano kabisa bakunze kuvuga ati ngo rondera amafaranga ukusa si ukusa woni Natasha yabiririmbye ariko kandi ndabiravye kuri Muco kuno mwangerageje kuraba Muco cha agaponi keza kabisa nibisanzwe niyo kamera tubatwirabura tutararonka amafaranga Jesse nirabura ushaka nkora inkofero ukuntu sigaye usakwe oya nukuri kw'Imana ndengaje abantu bakora muri kamera barabivuga nazi bavuga ivyo babona oya kamera ho ndazuza kungira uwera oya zakubonera icyo nzi cyo nuko abantu kenshi bavuga ivyo babona rero mugihe bavuga ivyo babona ndabareka bakavuga ivyo babonye kubera ko ari gusanga je byananiye no kubona ariko abandi bakabibona so karibu cyane kandi mugambwe wa Star TV kubera ko twari tunagukumbuye shana jana nkomboye kwicarana nawe tuganire kuri kamera z'abakunzi ba Star TV ndabivuze ngo z'abakunzi ngo ba Star Boy the Ship TV cyasanga nibirebire uravyo kabisa nuko no musitutanga umwaka wa 2026 navuze ati muri 2025 urumwe mu bantu bavuga yuko bakoze cyane ko kugenda ariko ndabivuga ntiwabaye nyene ugiye ahandi ati navuze sivyo
cyangwa birashyuka avuga ati ko muri zavuze n'ivyo ndi muri babiri bakoze cyane muri 2025 oya we wabivuze tubivuze uko ubibona urumva wabivuze uko ubibona wavivuye naragaragaje nyene ko vyagenze siko navyibaza umwaka ugitangura ariko shaka no muri batanu sindimwe no muri 10 ya ku ruhande rwawe ubona ko muri 10 utarimo kuko uko nakoze of course narakoze narakoze ariko uko nakoze siko nategura nivyo ivyo umuntu ategura urategura imigambi Imana ariko afise plan zaje ariko muri plan zanje ivyo nategura ko nzokora nyene nabonye vyitamo bihakwa kurenga ariko nyene siko nabiteguye ariko nyene nabandi barakora usivye ko je mbona nta birenze bisigura ko 2025 gitangura ntiwaruza ati umwaka uzogenda gute kubera ko tumenyera hari umuntu avuga ati je nimba panda ni semene nzokora bino bikorwa bingana guca ariko dimanche niho ntegerezwa kubanza ati ibi bikorwa panda ni semene bizogenda uko onye niyo umuntu atanguye umwaka mushasha aravuga ati 2025 izogenda guca cyangwa 2026 ibintu watura muri peye yo urabinyibukije muri peye ijya kuri bonane kwa Apollinaire niho naho ranja muri Shemeze ukaturuka avuga ati man yaranimutse ntarabona mugabo nya nurumva ntaribi urumva yo Star Boy gafata nk'isaha nkabibona bimaze urumva ukabigoroka avuga ati man ariko rero ikibi caje ibi bintu tuvyi uko bitaba ibintu ushaka gusa mana nzogira uku besha avuga mana uyu mwaka ngomba kugukorera uyu mwaka mana nzosenga umwaka bikarangira uheze na challenge ntuzibona cyane umva ibintu biri negative ntavyo wigera wiyumvira ko bizobamwo antake uza gusanga mu umwaka ugeze hagati ahubwo ibintu biri negative ari byinshi ariko ndumva ko ufise plan y'umwaka nyene ubwo nyene nta muntu aba hadafise plan iyo ufise ama plan ntubona yuko weshuwe nuko wevori kabisa nibaza ko ivyo twabonye twarayonye muri 2025 uri kurakina hariya kwa Kiramani hakurakina neza of course hajya wari umumabuja bakakurira ko umugabo ya alright nakinya nyinshi ariko yo ndayibuka cyane nakinya nyinshi ariko yo niyo twahereje ko yitwa Broken Heart ya bisigura ko cyongereza Broken Heart umutima wagize iki wababaye kabona umugabo wawe yigira mu kazi hariya peri n'umurundi kazi yibera mu Rwanda ariko kandi cinema zamuhereye izina mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ari yazikiniye pera kaza kuvanga guciti yifatira umugabo bibaho no sije nari nikwegere ganje namwizaniye ibazabo bibako nkunda kubivuga ajya mwari gukina ubuzima bw'abantu bazabo bibakora birabaho nyene hari umugani baca ngo barera inzoka ngo bwaca kanyika kurya urumva ajya nkunda kubivuga nubona inzoka ikuriye iyo nzoka ntabwo iva mu ishamba ngo iraje nyene ngo ishike kurya ibimaze igihe hajya mu nzi wawe uravyumva imvura iguka yugamika mukaryamika za kutonanora uturyo ngo turyo da utwo kurya urumva n'amazi kanwa muri yanzu riha iki taramenya na kimwe ariko finale iguhembikira kurya urumva rero nyene ariko kwari kutamenya n'ubupfu bwari burimwo message nyene yarashitse kuba mahene ibaza bo mwakiniye ibintu ja filme na jena yanditse hagata navyumva ni jena ije mwakinyara no yanditse jena yanditse jena idirectinze nyene niyo nipimye ndabona byose birashoboka Star Boy narakoze ariko mu buryo butagaragara cyane rero ivyo nshaka kuba nkora je mu buzima sibinza kwivugira hano ngo narakoze ngo nagize iki shaka abantu bavuga ati warakoze sinda nabibona urumva ariko nyene ibikorwa bikivugira ariko ibintu nakuza nkisigura ngo urumva ngo nagize uko eka nta nico bimaze wapi let me ask you something kubera ko utwaza nk'utu twadukenewe koko abantu muri mu mwugumwe nk'abacineaste ni wigeze ubona umuntu aza kubwira ati congratulations uri kubikora neza urarenze muri kano kanya bamwe ariko kandi n'abatabimbwiye nta ariko bariho ababikubwiye bariho eko kabisa numva bariho si benshi ariko bariho nyene barabimbwiye bivanye nuko babibona ariko n'abatabimbwiye nyene bari biraho bisanzwe congratulations n'umusinasite mugenzanje
imeze co kimwe niyo umukunzi wanje imeze kimwe niyo umuvyeyi nyene muri rusange yes hoba hariho umwe wita ati uyu muntu ari mu bantu banzanye muri sinema ari mu bantu novuga yuko bambwiye ati kina filime zirakugwamo neza cyangwa umuntu yagufashe ukuboko ubwa mbere yaraje arakubwira ati rega kumbure sinaguhaye motivation isanzwe ndabona ko hari aho ugeze oya nta numwe muri filime waje wizanye nyine nta n'umuntu yakubwiye ati zikine zo kubera oya muri filime ko ari narizanye narizanye je rega sinaje nje gukina première masinenzi ko nabishobora nabijemwe nje nko mu kazi nkunda kubivuga je naje nje mu kazi narimviriye ibintu vyoba bigezweho iki gihe umuntu yokora gatoboa mbona niyumvira sinema ndayijamwo ngeze yo nsanga siko bimeze ariko ngumizako nguma nizeye ko bizokunda kabisa gukora urugendo nkuru ugakina filime mu Burundi ndazi nta filime mu Burundi umazemo imyaka 5 oya 5 sinibaza kukwiye igira yuzure uno munsi uragiye mu gihugu cy'u Rwanda urakinya filime nkijya baguhaye na role 5 yaruzuye bro yaruzuye oya ari mu 2020 izokuzura ubu okay uranditse filime nkijya Block and Heart yeah filime nziza nkijya urayanditse urayidirectinze urakinye neza ugwaye na role nziza cyane ugumugaragara kubera ko abantu benshi muri filime baniganira ziriya role baguma baboneka umuhaye role y'ubuzamu aboneka kabiri muri sinema gatatu atemera abona umenga uramukoroye kiriya kintu umaze kukibona mu igihe umaze muri filime no kuvuga ko kitarengeranye cyane ugerageje kuraba abandi bari imbere yawe no kuvuga ko bamazemo imyaka myinshi ariko bataragira aho wageze ugifata gute muri rusange nka muco nje naho ndagera Star Boy muze muradushuka kiriya kintu ugifata gute muri wewe je ndagifata nk'ikintu kidasanzwe premier manshima Imana parce que je nja mu Rwanda bwa mbere nge mbanshimire boss wanje Kiramani niwe muntu yatumye ngira icizere muri sinema nayo mazemo igihe kinini kandi nayigiyemo nshaka amafaranga ariko Kiramani niwe muntu yampaye amafaranga muri sinema avuga ati amafaranga ndayakuye muri sinema ndayambaye ndayishemwe mu inzu urumva ndayagize uko ndanasevinze urumva bya bintu nyene nashaka muri sinema niwe muntu yabinkoreye ikirenze ico acangirira confiance urumva cano numve gute producer nka Kiramani akaguha cano yiwe ati andika filme idirecting shireko urumva yangiriye icizere ntiyaranzi nta muntu ari yaramubwiye ngo ameze uku nyene tu twahujwe na Mimi yabonye capacity yawe sinzi impamvu twahujwe na Mimi ndamushimira mbere umugisha duhuriyeyo ntavyo twagiye twarapanze twahuriyeyo hamaramfasha aranconnecta uziko abantu kwari tuza ati mwavuye no mwasinye contrat ahubwo mugiye gukora akazi Mimi yagiye ukwiwe sinzi nawe twaba n'utundi sinzi uko yagiye ntavyo nzi ko yagiye kuri contract canke jene nigiriye mu bukwe hama anfata ukuboko anshika nayo nshimira Kiramani yangiriye icizere nanje navyo nzi ko noshobora ariko nyene ni intambwe ikomeye cane kuri jewe no ku bandi bavyumva nkanje baravyumva ntibiba bisanzwe hari cyo vyunguye ku bari baseneyase bari hano mu gihugu cy'u Burundi mu gihe mwari ko murakina bakavuga ati kumbe mu Burundi murakazi ukunguku rega kwera ko bavuga ati isase riva ku cyuma nimba mwavuye ku cyuma cyo mu Burundi bashaka kuvuga ati hari yandi masase ntabirenze kuko nta kidasanzwe twakoze yari filime imeze nk'izindi uretse gusa ko hari gucizera uvuye mu kindi gihugu ubona byoroshye uri umunyamahanga oya vraiment ntibiba byoroshe ariko Kiramani rero tumaranye igihe wa mugani wawe burya umwana y'umutunzi uramenya ata ashoboye iki canke kiriya ashobora kuba yanabimpa antesting ati ndabe ariko nyene tuza gusanga vyakunze kubera Imana kabisa la fois passée no twakoze ikiganiro na Mimi arambwira ati burya muco utamuzi je yarantangaje nasanze ari umuntu w'imfura nyene bivanye n'uburyo ateye byakora urumva ikintu twahurije ko na Mimi muco mfa n'abantu benshi cyagutera uriya Mimi nawe ukuntu ameze Mimi reka ndamuvuge Mimi urumva Mimi sikumuvuga neza ko ari abantu twavuze neza mu nyuma turatandukana nubwo tutatandukanye nabi canke iki uko ndamuvuze bose niko bamuzi Mimi n'umuntu aba yihoreye Mimi niyo yakugaye ntupfa kubibona nawe bisabushiremwe kugira ubone ko yakugaye bisabushiremwe logique comme ça
naje hari ibintu namwigiye ku bunanje sinkunda kuvuga nyene kuvuga guza urazi kera ko nari radio RTN bisanganira no kandi ko nari imeze ya rero Mimi yaranyumvirije kuko je muri jewe abantu beshi entourage yanje abantu canke twakoranye tuba turi kumwe rimwe nagenda apfa n'abantu jewe iyo turi kumwe ndakunda kukubwiza ukuri uri direct je naho wanyemereye umuriyoni nimwe bavuga ngo umukire ntatamba nabi je wanje ntibibaho nkabona uri kura dekona kuri naka canke ku kintu runaka ndakubwiza ukuri tibi bintu sivyo ugira amafaranga ntuyagire birakuraba urumva uze kuyama canke ureke ariko ngomba kukubwiza ukuri Mimi rero muvuganye arakumviriza aho bishoboka nyene urumva yasanze nawe byagufasha umwanya bwira umwige oya je narakuze rega narakuze nta bintu byo kumwiga birebire kuko ntanagoye kujya nyene mwese mumubona niko nanamubona kandi niko ameze urumva ntiyaragoye nari ndamuzi ko nyene mvuga ati umuntu ameze uku umuntu uramenya ukuntu ariko kuco wumvise mukiri hano mutaratangura gurira mu gihugu cy'u Rwanda mu byo wumva bamuvugaho reka tubivuge kubera ko ari igihe bishika bakabimuvugaho kuko hari n'igihe usanga hari abafana ba sinema uno munsi baza ati Mimi nuko ivyo bamuvugaho atari vyiza ariko maze guhura nawe wasanze atari byo nibiki kuko ndazi koko mwe murabige bamuzinanye hagati yanyu two bavugamwo cyangwa two bavugako mu byo bavuga kuri Mimi maze guhura nawe ukicarana nawe wasanze koko bya bintu sivyo kabisa jewe andehoro y'akazi simba shaka gucekinga umuntu kuko begerageje gucekinga ubuzima buri prive bw'umuntu usanga nyene I don't know usanga uri kurajija utazi impamvu oya tubanamenye ibintu vyiwe vy'akazi ivyo hirya no hino kandi nawe aranabizi uzi yuko jewe kandi yarantahuye Mimi twavanye mu Rwanda mu kwa 12 yarinze asubirayo twaherukanye tuzanana uravyumva yarinze asubirayo haheze nk'indwi zingahe tutabonanye kandi nta gwanko tuba ducata tuba tugira ikiso rero jewe iyo utanyegereye ngo umbwire ibintu vyo mu buzima bwawe birangoye kubimenya uravyumva kuko jemba vyawe uravyumva babivuga Star Boy aho ni bakuvuga jewe ivyisho mvuze sindavyitaho jewe uncafuze ku muntu ugira iki nteganwa n'uza kugira uko bwa mbere Mimi yaja mu Rwanda bavuga ngo yarongowe mu Rwanda mugabo ku ncero ya kabiri ntavyo bavuze yababivuze bafise impamvu babivuka navyonze usivye ko atani ivyo nigeze ndanumva oya urumva kabisa gutyo rero umuntu nyene murabana ukamenya uduce ukamenya ivyo akunda ubwo umuntu umaze kumenya ico yanka n'ico akunda Sefini ivyo bindi uza gucekinga mu muntu nibiki urumva akazi nkabona kagenda neza ibindi nza kuboza ku muntu nibiki essentiel n'akazi uraba ibindi ukavyihorera jego nari muri wa muntu azangwa amakuru ya naka ayo karete ndayizi ko kabisa ushobora gukuma amakuru ya naka ahubwo gusa ari abantu uzamumva ngo naka yambajije ngo kunuku ngo kuri we nkavuga ati abandi bantu kweri bafise imyayi bafise umwanya wo kuvuga umuntu barafise umwanya wo kuvuga umuntu gutyo sinigana ndavyitaho paske iyo mvuze nanje ngera ahantu tugahura n'umuntu ugasanga duteye inkuru ku muntu kandi abantu hamurunturuntu kandi nubona abantu babiri bakoranye canke batatu bakamarana 20 minutes nabo bariko baravuga business bararobekamwe umuntu sivyiza kumwicarana n'abantu oya muricara ndiko ndakubwira ukuntu umuntu atagomba kuba barango bamvuze iki deja nawe nyene babikubwire muvuze uwundi muntu urumva tubaye uko nyene tuvugana ariko bakuvuga biri negative ariko bakuvuga biri positive nyene no tutavuza abantu twasha tuvuga iki urumva bari mu bidukikije kabisa byaraboroheye kubana n'abandi bakinyi atari ba hano kumana nabo kwishimana gusangira ibyishimo byari ibintu by'ibyishimo byo mu kazi mu kazi nyene ndibuka namba ntihenze je nta foto yanje mu Rwanda yigeze inasohoka ngo nasohotse ngo ndi he kara kazi no mu nzu hajya hose ngo Kigali ngo he eka izo foto ntiziba atari umuntu yambonye kuri video nta n'umuntu yo kwibaza ko nigeze nja mu Rwanda wapi nta kisi ibintu byo gusohoka sinivyanje cyane ariko nukuri ko Imana ariko nshimira abantu twahuye abantu twakoranye nukuri ko Imana nukuri agwaperi ya rurundi kazi rurakina neza twagiye kubona na rega tugira tunataye ruyagwa na sawa vubandagiye umwana mwiza twakinanye project nyene ya nyuma peri niyo twakoranye ko aramazi katari karanakora je naho nanamubone
ariko abantu twahuye kuva tugishikayo Mimi we bari banazinanye Starboy banyeretse urukundo Mimi ntari bari babuze ariko je ntibari banze banyeretse urukundo Starboy ndakunda n'uburyo uri Antoinette mwakinanye yimereye Antoinette ntitwakinanye ariko twarahuye filme yakinamwo kubera kira afise channel zine timu yose bifise channel yayikorako urumva musaza Antoinette rakora kuyinda ahubwo ari umumama yitwa Mama Azuru niwe twahorana cyane na Tukote n'abandi bakinyi rero beshi abo rero nibo Tukote na Mama Azuru nibo bantu banguma ha baratwakiriye banyereki kuva umunsi wa mbere duhura wari ibirayi byo kunuzenye cyo kumarangi kumarangi nariye y'umuceri naho nyene sinicaye igiti naco nahitanye uteka we igiti nigiki ari uruprochete runini eka je nta nyamangi amazi misi kwe gatanya muke arazihevye no wanu kusiga ndi finyore navyo wabonye reka barabivuga oya none wevuga ivyo wabonye seka ngotorara kabisa nuko turagarutse kandi mu gihugu cy'u Burundi urubuga rwawe navuga yuko muri no mwanya wibereye ahantu ruri pose rwasinziriye ariko dushaka kurukangura bimeze gute bigiye kugenda gute muri timu yawe wari ufise niniya muri umunsi wagarutse kumbura ushobore kusubira kuyisuganya mushobore gusubira gukorera hamwe bimeze gute tugiye gusubira kubona ibikorwa bica kuri channel yawe ya Inarijera bigiye kugenda gute yes jewe nababwiye naje muri cinema nshaka amafaranga no mu gihe mbonye ahantu ndayakura niho mbanza kwirukayo ariko ndiko ndakora filme vuba cyane irasohora cover na trailer nta gihe mu ntango mu kwa gatatu mu mpera z'ukwa kabiri canke mu ntango z'ukwa gatatu we ryari sinambwiye ati nzoba ndi mu matournage aja rero filme ndimwe irenze nzona bica inge iraje vuba bari gushira hagaragara ndabarenze mwana urumva ndiko ndakora urabizi ibintu vy'amafilme keshi yujukize zibitangaza abantu hano twe twiyumvira projet biri negative biri positive gasanga na negativite zitayemo sinoba promisinga nuko nyene sinoba promesse ngwiki ariko projet irahari irikirategurwa urumva shora kubaha igihe ugasanga nko mu image zirabuze urabizi ivyago dukunda guhura navyo ugasanga uratevye cyo umenga nturi serieuse mu bintu ariko ça va aller nzoza hano kubivuga nje tuvuga uno mwanya filme zigiye kugaragara kuri Inarijera YouTube yiwe ziye kuza zitandukanye nizo tumuzi kubera ko hari ibintu byinshi amaze kunguka muri no nta kidasanzwe ikintu cyose kiba ikirenze bivanye n'uwo muntu akiravye shobora kuza mvuga ngo nzanye ibintu birenze ugasanga ahubwo nzanye ibintu biri hasi paraporo ivyo ari wibaza cyo nzozana ni filme uko muzoyibona niko nzoba nshoboye ukunda filme uramusi hari abaririmbyi usanga akunda kuririmba indirimbo z'ubuzima indirimbo z'urukundo indirimbo zihagize igihugu Inarijera ari forte he muri filme zivuga kubiki keshi filme deja filme nigake iburamwe n'ikintu urukundo niyitaje gwerekana iza yerekana aho gwaburiye sinzi byo nikumaze kubibona kandi si twebwe gusa oya ahantu heje ariko keshi nifakasinga ku buzima busanzwe urukundo nyene karazamo urumva ko abantu tugomba kubigisha urukundo naho twaba tutanarufise ntari urumva ariko keshi mvuganya n'ubuzima busanzwe ubuzima nyene cyane hypocrisie iri mu bakinyi ba cinema mu Burundi ndazi ko hari na cyane mu bigeme baguno munsi ndazi abigeme hagati yanyu ntimwemerana ndakizi je umuntu ndabacamo gake nkumva utuntu koko kubera iki hari cyane mwari mukwiye gukorana hagati yanyu kumbure mukarema ikintu gikomeye kubera ko imitwe yakoranye irarema ikintu gikomeye cyane gusoma jere yo hypocrisie muhora muvuga je ntayo mba mbona Hago razibara amafoto tutaherutse kubona Inarijera ari kumwe n'umuntu kana amafoto avuga iki ifoto ku mu artist iragira Starboy je sinzi ngira sinzi ivyo ndimo uravyumva none ndakubaze ifoto je kiramani twakinanye amezi 5 sumo star banyambo saba star sivyo nyambo hari foto na nyambo murabona dawe star kiramani twona yikata muri projet tukayizana uravyumva hari foto yanje na nyambira abaho twaramana rero kuna amafoto rero je wifoto atachije kuvuga atakintu kiyiherekeje
ariko urubuga rwawe n'ubushaka rudu nyene none nta mafoto nshirako erega ndayashirako iwawe gusa kwama abantu urumva abantu baca batora agafoto ngo inarijera ngo nanaka ngo bari kumwe ngo twitege ikintu ntaco uravyumva jewe no gukunda amafoto nyene mbafise impamvu twifotozanya n'umuntu Fanny témoignage yihuta numva exemple plutôt Fanny na Liberi twarakoranye gushika muri 6 mois oya 4 mois atafoto dufitanye kandi waruje muri film uvuga ati abantu ndabemera none se umuntu nibonye nene ravuga ati nje naho nyene ndibuka umunsi twifotoza twari kumwe na Fanny na Liberi na Sabasi sindibuka umuntu yazanye ide barambwira ati ngo twifoto njamo ndavyumva rero soke ikintu je nakivuze je nishakira amafaranga aje ibintu vy'udo twiko ngo ifoto page yanje none nifise move ni foto ndagupostinga wanyene iki niki nk'ubu turashobora kwifotozanya kubera twakoranye ikiganiro ariko nk'ubu gundose ntiyocaza ngo ifoto twakoze iki ngo hari igihe nyene bangombwa ko mwifotoza ariko ntiyo binumbero ngo mpaka ngo nifotozanye na naka hari umujama ari ino yarafise amafoto menshi ari kumwe na Antoinette ntare ingore ari yondi kubera quartier nabamwo ntare ingore nari ndamukeneye ko nashaka kumubaza nyene nk'umuntu usanze ahantu cyane mubwira bro wo mpa nimero ntare ingore ngo ntayo mfise utayisavye jewe kandi yamara postinga bari kumwe sinamuvuze n'izina isigura ko amupostinga atanabibona none ivyo bivuze iki ngumba mbone ngo nzinanye nanaka kubuzinanye nanaka bisigura iki bimaze iki eske we bikumariye iki ngo nahuye n'umutegetsi runaka ngo nahuye nanaka ifoto yakumariye iki mwamariraniye hari ico mwaganiriye kizoza inyuma tukabona wa musi ngo muhuye ngo sorry sinsuzuguye ababikora ariko je mu myumvire yanje siho mbandi siho buri nubu nta foto yanje nakiramani mwobona uba wagiye utayikase muri projet uko sinumva ukuntu vyoza bamwita dadi cane bamuhamagara dadi ngo dadi ngo twifotoze bisigura ko muri ico gihe wewe uvuga ati je dufatana ifoto aruko habaye ikintu nyene oya hari igihe biba ngombwa ariko sinobishuhama oya hari igihe nyene uvuga ati agafoto gasanga nitereye ariko sinzi peut-être ko ntazi ivyo ndimo ariko bakunze kuvuga ngo atafoto nta cabaye uvuga ati niba bavuga ko hari foto hari cabaye gute ifoto yaba tacabaye tukamana amafoto nawe ari ikintu bita souvenir ukavuga ati ahantu nari ndahagaze souvenir for what kubera ko mwahuye n'umuntu kanaka ati ahantu twari hanga byari byo bisigura ino foto ni iki kubwiye je sindiko ndajija pari contre hariho n'abategetsi bamwe duhura parce que nandiko ndakura urumva ahandi hari uduservice tumwe njamwo bikaba ngombwa yuko bonamubwira abarundi abantu b'abategetsi ntibanagara tishaka gafoto ndakazana kubamena amaso n'umutwe ngo kaje kuvugika ku gafoto ngo nari kumwe na naka twaganira ibintu byinshi jewe nakubwiye n'ubu nohura na son excellence sikwiyemera canke mugabo atakintu twari turimwo nzogaruka vyongora kuvuga ati dadi wacu mpagafoto wowe ushaka nyene ifoto ibiri yizana ndababwira ati jewe na president twari muri kabisa yes abakinyi bagenza basira bavuga ati ushaka kubuta basaba ifoto nyene ariko bagara ko urumva kazima twumvise twari guteye reka sukugara kuko gahunda yo kwifotoza ije wa mugani wawe hari gihe njamwo ntibibaze ngo nibiki kuko sinzi nimbavuga ngo nagasuzuguro kuko nta n'ikintu mba ndabaresumbije canke ikintu nanakongira uravyumva ukavuga ati reka nje mu bandi ariko ide biragoye kwiza kabisa nuko nibaza ko bitahuritse hari plan wapanze muri no 2026 nkuko navuze ati buri gihe umwaka utanguye umuntu arapana imigambi Ako zenda nazamhuzo post. Yo nubungira ngende zirawubwiye. Ivyago ndimo. Umudandaza. Nubungira ngende shimira n'abakiriya banje ubu kubera aya makaronse ama déplacement akunda kuba. Ndabasanga muhira beshi ariko umukira wo mu gatunguru ndamubujije. Umukira wo mu gatunguru ni kure. Ni kure. Babigoye cyane kubisangayo kubera rabizi cyane nabari kibazo. Je nubaha abavyeyi cyane nubaha abamama cyane
rero en plus ukuntu hagera igihe nyene déplacement zikaba ikibazo ugasanga umuvyeyi aje mu isoko n'indi gera hariya n'intege nke n'iki kandi je gusimba vyashoboka urumva ndagusanga muhira nkazikuzanira ibyo ushaka neza ushaka undihira uriha amafaranga ya emballage nazanyemwo hamwe n'iki delivery niba yirihira none na déplacement yanzanye gusa delivery barayirihira siyo nani ko wamucira ivyo bintu Jondi hiri ticket tu nivyo gusa naho nyene yo mbonye kandi nazi impuzu za gute na gute kumbura abantu bavyumvise for the first time ndazi impuzu za kabiri z'abana kuva kuba kunda ziri mu nda kuko beshi badushobora mbona baba bagifise inda bataravya hariho nabanza nk'ubu for example atani ndafise akavuga ati bivana no kwizera kwa nizakanzu zano fisinda oya akaza akavuga ati je nukuri nasenze Imana ashaka nk'umwana w'umukobwa agacagura nk'ikanzu imwe canke zibiri akaja kuzifukama akazisengera ko urumva uko kwizera ko hari abantu basengera ibintu nk'ivyo akavuga ati je nshaka canke sindanavyara nyene bajya bategereje uruvyaro akaza akagura impuzu akazitwara akazoza arazifukama akazisengerako avuga ati nkeneye umwigeme ako kwizera ko tuma Imana itakugira neza gasitari bone nuko rero kare umuntu shore ni mu ruvumera hasi ikibanza ni R206 ni munuza mu ruvumera kabisa hariya naho impuzu z'abana kabisa menga ni wabo wazo eka nuko gusa haba hari nyinshi widoraguza sino kesho usanga amabe yaramwe ariko je sinzimba bakiriya banje abafana barawushigikira muri business cyanye yo nari ngoyo nibo bandi narinze ati barabaza cinema gusa oya vraiment abantu barenganye je ndabisa abakunzi vraiment mu bafana baze kabisa baranzanira abakiriya nabo baraza nimudusubize muyingana subirayo ndasana Salbo Afrika yose ni imwe nta ruguru nta Bujumbura nta mu Rwanda nta mu Burundi Afrika yose ni imwe yabo baba bagomba kugusubiza uje kudanariza mu soko yo muyinga ntaba yo mbuzano ndakuri muyinga bazondugana mu sando ndazi ngumfe bondugana vreme coco ndakizi ubunye bondugana ico ndakizi kugumayo we ni kuronderera hose l'essentiel no kubona amafaranga kabisa ni message w'abakunzi ba Star TV muri kano kanya mugabo kandi muyinga harashobora kwaduka indi mpamvu injana yo nk'akazi nk'uborongo kwa no mugaka kugira ati ngo no jayi mugabo no mucankuzo rajayo hari icenda hari amafaranga hari ahantu bahita gute hamwe hari inzahabu mu turi no mukujayo gukorera sport na pomedame bahita ibutihinda sindajayo hari ngo no hava amafaranga kamene iri kure nyene kwa je mvuga njya muyinga kuri centre ugasanga abantu bafise amayaruza mu ngo yakuye ibutihi benshi cyane sinaho kutayakuye ra je nari umwana muto ngaje nkuzejo ariko abana twari turi kumwe bajayo atari nyene barihuse bavyari bihumye nyene nuko niya message twabakunzi ba Star TV inyuma y'igihe kirekire bari bagukumbuye kukwera ko wavuze ati ikintu cyose hari impamvu okay nuko rero uyu mwanya turi hano nibaza ko sinzi ko twobwira impamvu abakunzi ba Star TV kuba turi hano aho kandi twogira ntawubura message tubashikiriza nk'abantu twari tumaze kitari gito tutakubona tutakuganiriza ubutumwa nyene bw'ingenzi impamvu naje hano bamyerma nari ndabakumbuye ari nkumbuye ko tuganira nawe tunakumburanye mwana tunakumburanye arantu wamunshako wiruka nakaboto ngena nk'umusazi kaka numenye uwo kaka sister uwo kaka ari karamagara nko arantu nkunda kwicara ku mugoro wambaye katsi nyene ndiko ndiyumviye ikindi ca kabiri hari abantu benshi baguma banyandikira ngo ndi mu Rwanda je naraje mu kwa 12 ahubwo gusa nashikiye mu bintu byinshi byo mu isoko kugarura abakiriya urabizi mu misi mikuru urumva shikiriyo akazi kabakazi bitamwe n'amatournage sinigeze ni postinga ngo naje deja naje baranyivye n'amatelefone ndayagurira ino haheze imisi uravyumva ivyo byose nyene biri mu bintu vyatumye abantu batamenya ko naje ica gatatu narinje kubashimira ukuntu hari abantu bamfasha mu buryo bucanke buriya ariko support yabo ndayibona kandi ikangerako ica kane narinje kwibutsa abakiriya banje ko
nagarutse mu isoko shorere bazana amadiri azana ubuzi ndiko ngeze muri bine ica gatanu nayenje kubabwira kandi ko ndi ku kivi ndiko ndakora meme n'abasinasite bariko barakora mu nkoresha shaka akazi bazana amafaranga kabisa mu nkoresha nshaka akazi ndahari I'm ready for you guys. Ana ni chizere na kimwe mba nifitiye mu kukivuga. Ariko wakivuze neza. Datomboze. Bisigura ko bizi. Watomboje vyose. Sinzi. Urumva n'ikindi kandi nje kubabwira ko ndiko ndakora nanje ngomba kugaruka ku rubuga rwanje. Bishobora kutihuta kubw'impamvu ntavuze ariko birashoboka. Cyanyuma nuko ndabakunda muri abantu banje. Kabisa nuko reka tugushimire ku mwanya washoye kuduhereza kubera ko mwanya bujyanye nk'uko uri mu business girl wari kuvamwa amafaranga yandi ngabo kubera ko dusije umwanya bavuga ati umwanya n'amafaranga mani uriya mwanya ukoresheje neza uvyaziki umusaruro ukabona amafaranga n'ukoresha neza ukayatwara ariko yatwaye nyene bavuga ati akazi katagiramwo risk usakazi ukudafata risk navyo nyene ni risk navyo nyene ni risk so reka ngushime rero muco narijera wakoze nawe wakoze kumakanya so nuko abakozi ba Star TV igenda mubandanye mukora amasabone menshi ku rubuga rwiwe kubera ko hari ivyo yakoze muri 2025 hari ivyo yize twifuza ko atuzanira ku rubuga rwiwe turaba hariho n'indi filime nakoze yes we I'm sorry boss filime iraha nakoreye umukira ari hano afise channel yitwa Big Dream sinzi ko ari Big Dreams numbaze namba ari Big Dream sinzi ko kije muri pluriel canke kiguma ntumbaze yitwa The Player narasohoye cover yayo na trailer iri kuri Big Dream Films musimbireyo mukore subscribe ni handi haca ya filime mwakunze muri benshi tw'umugore w'igipfu mwe twakinana na Tita n'umugabo wanje ndavyumva musimbireyo vuba cyane turayishira ku digital programme ni kubera ntaradesida ndavyumva umunsi mvuga ati muzoba mukoze kabisa no kubariki so imana bahezagire mwebwe mwese mwashimye kubana natwe make sure ko amaze gukora sabone kuri Star TV make sure ko ku rubuga rwa Inarijera wamaze gukora sabone make sure ko wamaze kuba umukunzi wa sinema ndundi dushigikire twese muri rusange kubera ko twese twifuza iterambere nta muntu yifuza iterambere ari wenyene kandi ugize iterambere uri umwe biragoye kushika kubera ko iyo ugize iterambere n'abandi bakagira iterambere muzokora ikintu kizima mushigikirane ibintu bigene neza cyane so imana bahezagire cyane thank you so much you are welcome turarangije